nawe nyimba wamisavye nuko nanje ejo nzokora ibindi naye nkakubwira braza naye nshikira muri uto gufashanya urumva yeah usanga mano uzosanga byaje kwera kabisa je ndavyizeye mu mutima wanje kandi ni kintu mani twe twibuka no gusenga je ndashobora gukora memes avuga mana ngira nkore ama memes to yahezagire kabisa zo yahezagire gere kure kana yasenga ubi boosting ntanabizi yego gere kure man kandi kabikora kabisa kandi mana nabonye ibitangaza nyine imana yamankoreye byinshi ko je nyimba ndi ngaha ntashobora kubwirana kandi urumva ngo dufate nk'akarorero kwa nk'ubu tuvuye ruguru je mvuka Ingozi yego mvuye ruguru manutse nje kwiga ndabona arafise courage rero ifo yuko ndamublessingira mu iki kintu nyene Imana ikaguhezagira mani ugasanga ibintu byagenze neza kumwe navuga ati ugasanga Imana yakuboosting batanijana bashizemo kabisa izina Rutwitsi Burundi aho sinagenda kwishure bavuga ngo musaza ngo uratwika kwere ngo uratwika ngo big up sana rero nace mvuga ati ewa none ikintu baguma bambwira ngo uratwika bimeze bitese nta kuntu nyene nabivyaza umusaruro anavuga ati bivanye n'inkuru nabaha urumva ni nkuru n'abateye bakavuga ngo uratwika izina rero cyo navuga izina Rutwitsi Burundi none nace ngira inama mvuga ati okay je nko sanzwe ntera inkuru guca live reka nzo ndavyandika ngire urubuga nzo ndapostingako ngira ngo bizogenda fresh na n'ubu rero cyo ndatangura nandika udukuru dutwenza ico bita memes memes muri ntuze muri mu mafoto ariko amajambo hejuru amajambo asobanura ka gafoto ko bokora ibintu bakabikunda maze guhitamo ikintu ukagikora ugikunze ugasaba n'Imana ati jewe iki ikindi naco mukareka gukonzera yuko abantu abamera abantu babaswa ninga ntibakwije mu mutwe azijya n'ibintu bashobora kwiyumvira bishobora kuba bakavyapika kujya kuntu hama mukabibona mukabisoma kandi mukanatwenga yatanguye ryari wamaze igiye kingana gute ukora ugiye gushikaho uvuga ati uno munsi antuka ifo nanje kumutangura kundi bajama mbe uri ho gute bigenda gute bimeze gute okay jewe ukuntu vyatanguye Yo reka twongere tubaramutse cyane abakunzi ba Fabere Bono canke abakunzi ba Step Media Network turabakunda cyane nkuko twama tubikora nkuko twama tubabwira kenshi gashoboka kabisa uno munsi uri hejuru narababwiye yuko nzokwama ndabazanira ibintu biba ari bishasha gusa ibintu bishasha gusa nzoguma ndabacangira amarangi amakure no munsi ndabazanira birabure ejo ndabazanira abazungu nako no munsi nabazaniye abazungu ni bimeze neza cyane kabisa no munsi nabazaniye umusore mwiza cyane kabisa mukimubona ndazi inkumi mwe muri ihanganya gato ndazi ndababwira ivyiyo so nuko mumanze mugire subscribe kwanza like share comment kugira ngo kino kiganiro imbere yuko mukiraba kimanze gishikira abantu batari bake kugira ngo mukirabane musangire umunezero kabisa ibintu bimeze neza cyane nuko umusaza turakora mukije Yo ndabaramukisha namwe umeze neza nje ndashima kabisa kabisa kuba takuzi ninda James amazina menshi ubundi ayo ku mazina nahawe n'abavyeyi yego nitwa Derike ku mazina nayo réseaux sociaux yanyise ndavyisangamwe ni Rutwitsi Burundi kabisa Rutwitsi Burundi Rutwitsi Burundi ku ma réseaux sociaux yose ni Rutwitsi Burundi mukimwumva mwamaze kumva Rutwitsi Burundi kabisa ni izina risirikira cyane ku mbuga ngurukanabumenyi twumvise ngo Rutwitsi Burundi twumva ari izina rikunda gusirikira cyane kuruta mbere wanashaka na Derike none ga Rutwitsi kirapanze fresh kabisa kirimwe abaga kiruzuye kabisa iryo zina rya Rutwitsi goshobora kudusigurira ryaje rivahe byagenze gute okay ahantu izina giwanje icatumye nita Rutwitsi Burundi jewe ndumunyesha narize ofete na somva ngo narize kuvuza ngo warize usanga wala basi naraciye mu mashuri niyo bari makeya ahantu nagiye ndiga bivaye no kunaza natera inkuru abantu bambona turatwika baravuga ngo muhungu uratwika kwe turi muri pause ukaza wumva ngo wana ngo mani ngo uratwika nyo tuko turayaga inkuru kwaje ndi umuntu nyene
ukunyene mbona ncangamutse niko naguma mbere ahubwo vyaragabanutse ndi kwishuri ndi centro bwishi bukuzwe ndi school n'abarimu baravuga ati wana we muhungu nkaka kujya amaramvu mugabo bakabona ko atari bya bintu bibi ahabwa ari kugira abantu nyene bacangamuke kwishuri ukabona usanga batera inkuru nuko hama rero uko nagenda abantu baguma bambwira ati wa mana uratwika kweri shangurira utwitsi w'i Burundi kweri kabisa nzanakika kako kajambo kweri infwa barabimbwiye keshi cyamvuga ati ubwo rero ifo yuko ndakavyaza umusaruro kabisa anyway cyamvuga ati reka ndabikore cyane itaro twitsi Burundi mu myaka yahera none nubu uvuze ko uyise rutwitsi Burundi yes kandi iryo zina nka jewe nk'umuntu w'umushakashatsi kurikirana utuntu turi ndarizi kabisa kandi ku bintu bitari bikaye ko arabandi bariko baradukurana kuri step media canke ku zindi mbuga zigiye zitandukanye batakazi batarizi iryo zina limenye cyabaye populaire kuki izina rutwitsi Burundi aho sinagenda kwishure bavuga ngo musaza ngo uratwika kweri ngo uratwika ngo big up sana rero nace mvuga ati none ikintu baguma bambwira ngo uratwika bimeze bitese nta kuntu nyene nabivyaza umusaruro anavuga ati bivanye n'inkuru nabaha urumva ni inkuru n'abateye bakavuga ngo uratwika izina rero cyo novuga izina rutwitsi Burundi none nace ngingira inama mvuga ati je nko sanzwe ntera inkuru guca live reka nzo ndavyandika ngire urubuga nze ndapostingako ngira ngo bizogenda fresh na nubu rero cyo ndatangura nandika udukuru dutwenza ico bita memes memes muri ntuzeya muri mu mafoto ariko amajambo hejuru amajambo asobanura kaga foto ugasanga birajanye hama mbona abantu barabikunze mbona abantu barabikunze no mu ma video guco nyene mbona barabikunze cyambo muri make vyamenyekanye ko mu dukuru dutwenza mu twanditse no mu mashusho kabisa bakunzi ba Step Media nabazane wa muntu yama batwenza mutabona wa muntu afata ifoto akayivugisha akavuga ati wewe mifoto ya gusa nkwereke ndakuvugisha ibyo ibintu vuga ati jewe kabisa no kunyene ariko ndavuga kweri so namubazaniye muramubona kabisa aba ameze neza cyane kabisa nuko uyu mubona nuwo bita umumemere wa muntu yama batwenza bakunzi ba Step Media narabemereye yuko jewe ntaco ntazobakorera kabisa impano zose no kuzizana ngaha kugira ngo mushishikare kwiryohererwa nuko ugitangura kwandika memes ni ya feedback wabonye mvuga ati haba ndo ni ya impinduka yabaye ugitangura kwandika rasmi officiellement jewe nkitangura kwandika ofite sinabona yuko ibintu vy'iwanje bizofata umurongo mbone ngo ni vya bintu byoshobora kumbeshaho byoshobora gutuma nigurira ipantaro byoshobora gutuma nyene mbaho nkabaho nyene numva nyene basi ntaco apana kuvuga ngo ubuzima nyene bwuzuye ariko hari ubundi buzima nyene ushobora kubamo je nkibitangura nabona menga basi natangwe nko kwiryohera kwiryohera nza nandika ariko abantu nyene babibona bambwiye ati gusa nyene courage uradutwenza muga nkabona ati nta kintu kiyo kiravamo ariko ndavuga ati nta gucika intege nanubwo ndakomeza ariko nyene ntabwo nabona ngo bizopasa anyway ariko aho bigeze ndashima Imana no kuvuga uno munsi urashobora gukora ibikorwa byawe bya memes bikakuriha cyane gose byatanguye ryari wamaze igihe kingana gute ukora ugiye gushikaho uvuga ati uno munsi antuka ifo nanje kumutangura kundi bajama mbe uri ho gute bigenda gute bimeze gute okay jewe ukuntu vyatanguye ofite natanguye kwandika memes mu buryo bwa foto basi umwaka nijije mu mwuga jewe uko navuga ko ari profession kuko ndabayeho kandi urambeshejeho rero umwaka natanguriye hari 2021 niho namanuka nje kwishura nje kwishura base nje kwishura kwakurunyira abantu twivira ruguru kabisa ni story ndende kwakurunyira nivira ruguru nje kwishura nje kuri kaminuza hama ndaza ico gihe natanguye hari umujama twari twigana singira ngo uramuzi bahe
byabaye ni wanyijije umwuga kweli kabisa yeah. Yego Rero naratanguye twari twigana hama ndabona ofite menga naramukurikirana nzanda umunsi umwe mbona agataye muri groupe y'ishure kuya kuno mama muri groupe y'ishure ndabona tumujama gute hama cha ndamwandikira ari wayirungitse muri groupe y'ishure ndamwandikira ndamubwira ati blaza ewana ibikorwa vyawe ni fresh kweri turangyohera okay acambwira ngo blaza mbere ngo wemenga ngo namanda kubona kw'ishure ngo wemenga turigana cyangwa umunsi umwe tuzobonana umunsi umwe turakora tepe mu ishure nyene ndamwandikira ati vaba uri he acanyereka ati ndinga ngaha man ndinga okay turabona nyene turaganira mbandanye re nkurikana ivyo bikorwa vyiwe ko nabikunze braza sanavuga ati nirifu ko nanje ngerageza bijya bintu vyo ko nabikunze bijya ikintu wakunze mana zo kigerageza bien sûr ndagerageza rero nandi ndagerageza guhera ico gihe azarambwira mani kora uku ndakira page Facebook kora uku n'ubwo yambere bayi hakinze ko yanitsani bwamenye uburyo bwo kuyisekiriza bye ku buryo batamuntu yashobora kugira kandi numva sinari bwayifate nyene nk'ibintu nyene vyo nteze imbere hama rero ndatangura guco 2020 urumva ndaza je gusama mvuga ko ibintu byatanguye kundiha 2023 ya niho natanguye maze days uhasoringa yego niho natanguye kubona abantu basi yonyandikira ati blaza byabikorwa vyawe ni fresh iri for you uko wewe noza ndaguha ukuntu nko kunyene ati basi zurancishizamwe akantu nyene nko kunyene ari nk'abajya abantu bama studio photo ati zurancishizamwe akantu nk'aka basi nzoza ndaguha na 50,000 basi ibintu vyabonetse biraza ndakora je sinanka ngo urumva ngo mpaye 10,000 cyangwa mpaye 20,000 ko navuga ati ndiko ndaduga ntacu ejo nzogera ku miliyoni cyangwa nzogera kuri 500,000 kwa musa kuduga ibintu bitangura bukebuke ndaza rero kubico gihe bye bigenda fresh nyene je novuga ko ari Imana yagira behezagira kuko kugeza ubu hari n'abantu uzobona ego hari abansumba ni beshi ariko hari abantu uzobona basuma muri ico gikorwa abasanga ntabiraka baronka usanga bya bintu byabone bashaka kubyaza umusaruro nkuko jewe ndabikora rero je novuga ko ari Imana yatayimwe imigisha nyine navuga ati shaga ipeti kabisa rero ewana ugeza n'ubu 2025 ndashima Imana mwisho kabisa ni meme zabona neza ko iriko irakugaburira none bo bigenda gute ku buryo washaka kuvuga ati je gushika no munsi umwe no sa vraiment n'umwuga wanje kabisa n'umwuga wanje ukora mwibiki gasogoko okay urumva igituma mvuga ko ari umwuga wanje ufite kuraza ukuntu tubayeho dukeneye amabezwe menshi menshi ariko muri amabezwe nkenera ndabona yuko byinshi ndabironka kubera wa mwuga wanje ndabironka kubera wa mwuga hari byo ngenda ndagira ko kidogo mbona ati bivuye hahandi uko deja na community mfise jewe nk'abantu bankurikirana cye nk'abantu bamenye kuri rya zina rya Rutwitsi bose n'abantu nungutse mani nta kintu hogera katabantu rero je umwuga wanje ndawushima vyagiye birampa abantu bimpa n'amafaranga kubera abantu nibo baca bazana aya mafaranga ibiraka je ndabironka nkakora fresh abasanga rekirage kaze namenyanye n'abantu benshi kubera wa mwuga wanje wa memes murazovuga nabe ahubwo uzoco telefone kabisa nuko niba he yakwigisha ati je vraiment tuka uko biri kose uyu muntu kabisa yubaho ariko uko biri kose woba wari documents uravuga ati sha none ibintu bya memes nta wundi muntu yarabikoze yarateye imbere cyane ndo please niwe wundi muntu wumva akwenteresa canke akumotiva muri memes mu Burundi ari mu Burundi canke hanze bo jewe wundi ufite abandi bantu je nakunda gukurikira oya cenga mu Burundi umuntu nakurikirana ari bahe yego kuko niwe nari maze kumenya ico gihe haraje abantu ze bangara ariko nyene umuntu akurikana ari bahe kandi urumva nayo nagumye nibanda ko kubera ko niwe naciye ntorera ko ndaduga ndamushimire cyane ahubwo ego muhanze igihugu muri documenta kubera ko memes ni ikintu cyatanguye gukorwa depuis no hanze barazikora hanze y'igihugu hari uwitwa Capo hari uwitwa Capo hari n'uwitwa Mike
aba bantu nyene nabonye ndakunda kubakurikirana cyane Kapo na Mike kabisa nuko nirutwitsi Burundi aho neza yuko ushaka kwamamaza ibintu byawe murondere arabigukorera neza cyane mu mahoro n'umutekano rutwitsi uri umuntu dukunze kubona uri kurasharinga cyane ibintu by'abantu cyane kabisa nk'umuntu afise nk'akarura amahiganwa ukamufasha gusharinga kabisa ugasanga aratsinze mu iryo higanwa ubigenza gutega muta kugira ngo ushobore gusharinga ugakwiza n'inzinya zijya partage zingana kuri yakose ni kimwe ko ndakubwiye arabivanye n'ukuntu ufise abantu hari ukuntu wewe uba ufise community yiwawe ukavuga ati jewe ikintu yo ndakigiyemwo ntabwo bo hari ama competition je namanje hamwe ni menshi natwaye ugiye nuko nabiharurutse aho nagiye muri ya wema ndagenda ni menshi yo kuririmba iki ariko byose byabera kuri social media en fait bivanye na abantu nakubwira narose abantu burya abantu nibo batanga n'amahera narose abantu irose abantu n'amahera arazi rero bivanye na abantu ndabafise bose urumva tukandana n'abantu benshi kuri WhatsApp kujye buko je ubu ndafise contact zishika kuri 28000 contact ari mu bihugu bitandukanye ku mumbe w'isi no kuvuga hari utuntu nakoze nk'ubu wewe kuya kuna abantu bamanyambaza ati mani ari nk'abastare fasha giruko turabe ko twogira voilà kugira ngo babasoye indirimbo ari nk'umuntu ari mu competition akambwira ati fasha unkorere partage kugira ngo ndabe yuko none ningananje rero nkabafasha bivanye na ya community fise nkorera muri ba bantu nyene kuko nabazigamye nkavuga turaga fresh nandi ndabasabye ikintu ntibantererana turakorana kandi ugasanga ibintu bigenze neza nuko turabona neza ko abamemere bamaze kugwira barabaye benshi ariko sinzi umuntu umwe yigeze kuvuga ngo none ngo abamemere bose ngo nabo muri University y'u Burundi gusa ako nako bakavuga gute ofete gusa bivanye sinzi urabona benshi baraho muri za University z'u Burundi nuko twabubona ariko nje ntabwo ariho nize jewe kandi abana babikoze byagenda fresh je nize privé ariko urabona ko byagenze fresh kandi ariko benshi la majorité hari muri University y'u Burundi ngira ngo sinzi niba ngira hariho umuzimu w'amameme zariya muri University ngira ngo uriyo nyene kwe mbonye wese avutse gace ngerageza kumurondera sanga ari muri campus nanje nuko kwe ni benshi nyene naye namboye baba muri campus z'u Burundi nuko hari migwi ingahe ya memere ga mu Burundi jewe geze ubu imigwi umugunda naruzi narinzi ujya urimo bajya bakuru bajya batangurira natwe twigiye ko witwa BM Burundi Melody twebwe natwe hari uwundi mugwi dufise witwa Burundi Melody Power twashatse ko tuyisanisha twahise Burundi Melody Power harimo nk'abantu nka 20 cyetse ko nyene ibintu bigenda birasambuka urabona turakura umwe wese ashaka kujya ivyiwe kandi urabona community ucu usanga ari ukuntu nyene bimeze ukuntu umwe ukazi ashaka kwijya kwiwe undi ukiwe bigenda birasambuka ariko ubu ndiko ndavyiga jewe shaka kuzana abandi biwanje basi mwe mvuga ati abajama bari ku ruhande rw'iwanje akote yiwanje we buko nomemba umushefu wabo mvuga ati cyo turahigana ibiraka ko ibiraka vyamabiboneka je biraka ndamanda birongo vyinshi cyane mugabo nkabura bo dukorana mana abantu bu barabaye nabantu batari seriye ushobora no kumuha amafaranga yiwe je mama nyidoze ko ngo mane ngo nawe ntumeze nk'ababa niyo kubera ko ngo namuha amafaranga yanje yariye umugabo nta kintu yakoze abantu reba guma umugabo wacu bawutitura noneho ugasanga ibintu bya fo ariko je ubu nshaka gushiramwo bamwe dukore nyuma tuzoba turi batanu nyuma tuzoba turi bane dukore kandi ndazi bizogenda fresh so nuko tukiri ngaho nyene tumenyereye no abamemere benshi twakunda guhura nabo nabasanga kwera abajama kubera ibiyambaye ko bishakiye kwera batari abajama nabo kwera niyo mpamvu badakunda kwiyerekana ariko uno musi twahuye kandi si no musi gusa igihe cyose twama duhura kabisa muri so smart kabisa umeze fresh sana none ivyo bigenda gusiza nkuvu zikoraheka kaka ni kubwo umugambi w'Imana na vya bikorwa byanje nitayeho kwa kundi nakubwira nyene ati ibikorwa nashize imbere ndakora nta nebwa ariko sanga vyagenze fresh sana uko ubona je uko wamumbona si byiza nkumo ego nivyo wewe nkuko wabivuze hari abantu vraiment
kandi nico gituma n'ibiraka bidakunda kuboneka kabisa kwa none woja guhikira ku muntu ubona yambaye nk'umuhimbi kabisa ntiwomuha yeah ife goza turikosa ati n'umusuma agomba kunyi ayavuga ne nk'uyu canke we mwagira mu patane deal tufatagira guhe 1 million ugasanga guhaye 200,000 bivanye no 100,000 abare none uyu nikamba mbere yambaye zibombe bitanu none bizogenda gute no mugabe yakubonye muri smart avuga ati uyu mujama no gupatana aragutinya kabisa irife guza turi agaciro kandi abajama nyene uzibona bambaye nk'abahimbiri nibo bagenda baratitura umuga wacu w'umumeme ugasanga kwa dushira hasi ndashima abantu bajya bo muri BM Power badukuriye barifata neza si nk'aba bandi bagenda baraza kidogo urumva ubu abamere babaye beshi gusumba memes urumva nta bikorwa bakora mugabo ukazoma ngo ndumeme habaye meeting ya maire barasidukana niyo ugasanga cyamaze kuja mu muntu zemesha ariko kubera ko namaze kubona yuko keshi usanga baswaye niyo nkabura none uni nawe nyine ugasanga rero avuga ati ibintu wapi no kutoka kujayo wapi ko turi hagati yeka tukavuga ati umugwacu utiye agaciro mane nta muntu azokaguha bien sûr nukuri utiye agaciro nta muntu azokaguha jewe rengerageza kwikosantra uko biri kose nkagerageza kweri kuko navya niho mba nabikuye na handi nyene kandi uwo shaka kwisubirako mubo bakurikirana kino igana kuri Step Med akisubirako akazarara ngene yambara fresh aganira n'abakuru atembera abona aganira n'abantu benshi je nkunda afise ababoss benshi tushaka kuganira kambwe ati man respect none nyamu boss azokwandikira canke muzovugana atabona yuko uri umuntu mutojana n'abantu basi kamera umva ko ari ibintu vya noma sana barakwiye kwisubirako vraiment kabisa natwe baradute cyo gituma je n'abantu bama banyandikira hari abantu biga badufata nkuko menga turi nk'abasazi turi nk'abasazi ugasanga ugiye no kuresha n'umukobwa ntiyemera avuga ngo ngo umumemere ko akabazi baba ndi muri baba jama baba akavuga ngo happy kweri mwe ngo mwabajama mwebwe mwe mumeze ukuntu ko yahuye na babaswa hari usanga rero bari kwadutukisha basanga ntatari man uvuze ikintu cyo kuresha je nibuka umuntu umwe yigeze kumbaza none gafipa none abamemere cyangwa baje mu by'ubumemzi kugira ngo abantu bo babitangwa na abamemezi ngo bamamemezi ngo bajya abamemezi ngo banyu ngo kumenga ngo nabasambanyi cyane ngo nibaje mu byo bintu kubera ubusambanyi cyangwa iki we niki wo bivuga ko baho umuco cenga cyo novuga jewe nimba ari umuntu umwe abantu batukira nk'umwe nobwira umuntu ashobora gutukisha umuryango man erema imwe igatukisha umuryango je nk'ikintu novuga bo ntabyo nzi sinzi ariko ushobora gusanga ariko je nk'ivyo niziko man je suko bimeze kweri nimba afite umusheri ndamufise nimba atamufise na office ari ikintu cyo gusambanya kweri wapi kandi ariko no bihano n'ababikora man si byiza mwo biheba no ni kubera ko kenshi urabona ko abamemere n'abantu bakunda kuba bafite influence ndende numva baragerageza kurondera hano tuntu barabandika ngo yitwa naka ngo ibintu bya beno bakarumva baragerageza kurondera influence ku buryo ki usanga bajya abantu kabisa bafise abantu benshi cyane gitigira kinini kibari cy'abakobwa cyane gose kubona managera muri meeting kana kazo wa memere ashanga gitigira kinini cha fanatism ari abademu barafana memes sana kweli kose gose rero benshi rimwe abajya ko biri kose barakomeretse kuko namaze kuronka ama feedback ya bamwe naka nuko je nibaza ko twogira ijambo rimwe tubahanuye cyangwa tubabwira bo jewe ikintu je numva tuhanura ego abo bakobwa nibakunde memes ariko nyimba warahuye n'umuhungu mugasanga n'umuntu nyene wawo ndadashoboka ari umumemere si biza gucubyitira n'abandi bose twese ko je nka Jesse Comez sinzi Jesse Comez kwe wapi kwe Jesse Comez yongeso kandi ni nambi bone nka kwa kundi no urabona hajya n'umuntu hajya mu rusengero harashobora kubamwe n'umurozi muga abandi batabikunda none abantu bigisha ngo haba barozi ari mu rusengero rw'Imana niyo mpamvu rero jikino banura nuko batobikonsera kuri bose niwe bakonsera ujya baba babonye kandi ku bakobwa naho apara y'abakobwa
ntuzobona umumemere nyimba gupropoje ngo wanke kumukunda ngo urumva ngo wana umumemere bose siko bameze ntituri bamwe rika nkaho nababwira nyene kumwe wavuga ngo hari abambara ukuntu naye twese twambara kumwe buri wapi niyo mpamvu rero salama reko nuko musaza mu kurangiza mwino mwese mbona umenga hari agaciro kenshi mu memere canke muri ko munategura ikintu gishasha gikaze sinzi abona rero ni cya kibazo ryagwirirana ry'abantu baraza ku muvuduko munini ugasanga nta bikorwa uriko azungura kuri social media ukabona nta na memes ubona nta nyinshi none baba memere abo ni babandi badutukisha babandi bashobora kuza bakadutukisha barangiza bakagenda twebwe twatanguye game twebwe bivanye nabo twaboneyeko ugasanga natwe twayigumyemwo twihanganye twagumamo erega niko kwakundi none uje hamukabona nta biraka ejo muhira baza gutelefona braz ujya kwere nkwe nakabazo mwe nayanze gutelefona ejo nkwe mera kabazo gasabwa ibihumbi 200,000 braza mfasha man nta mahera mfise mugaka makubona ugagara kuri social media ugagara ngo biki nguratwika ngurareze none azovuga ngo bimeze gute ugati wamujama kwere nawe nyene ni imbwa kabisa none bijya kora bimumariye iki kuba jato atamufasha mu gisanga ca 200,000 nese kwa kundi nyene uraza utajije gukora hama bwabara ukubabirako ugashitangura kubyo umuntu gusaba na 100,000 ntumwe yego birashika twese twivuze ngo biki nibiki birashika ariko ntihobora n'umuntu wikora ko braza kwa kundi nyene iyo wakoze neza ntubura n'ababosi mumenyana man ntubura n'abantu mumenyana uvuga ati vraiment ujya rutwitsi 200,000 sino yamwima cyangwa turatsane n'abantu benshi kandi kabisa nkubu ntiwomfungira 200,000 cyangwa mfungire 300,000 imagine be na 500,000 kabisa n'umuriyoni bo wigako n'umuriyoni bo vyiga ko bakavuga ati vraiment oya kabisa ugasanga umuntu naboneka ku murongo cyane ko navuga amasete dukunda guhura nayo yego beshi nyene nabona mbona kandi najusanga byarambaye ugasanga umuntu naboneka ku murongo waraba ugasanga keshi na telefone abatunze telefone akoresha ugasanga be bayita dokomo bayita oppo ni dokomo cyane oppo ugasanga itungira ka oppo nyene numva mubiro komsa nta autonomie ni resista mwino mwese nyene imisari kibazo ya ariko iyo wakoze neza braza urabironka vyose kandi ugasanga uri yubatse burya ibi urabona iyi telefone ni ikintu tuba dukoresha nico gicaye amafaranga nirifo yuko iproteja uhereye hajya nyene wisunga hajya nyene ubona hava vyabindi kabisa none umuntu nk'ubosa kwandikira kuburawono neo aguhaye kiraka hazi umunsi watakubonye ku murongo azavuga gute cyawe n'umuhungu n'umusuma habwa yanyibye si byamenyene ko ndakubwira none abo gati umujama n'umusuma yaranyibye nico gihe rero ntabaye magara tangora guhigisha kandi nivyo nirifo yuko duhera ahandi nyene wowe ukijya ukimara mugabo kabanza wakora igikoresho ukagura igikoresho mani gishobora gukora vya bintu neza wisanzura nuko turiko turaja ku mbuga ngurukana bumenyi turabona hariho urubuga rw'umumemere umwe w'umugenzi wanyu rwaduze cyane kabisa ruraduga twovyita kabisa ruraduga byabaye nk'agatangaza nawe usundi ni Chazera nibatse ko bakoresheje intuze nkibanga rimeze gutegama oya gusa mbo ntabanga nawe nyine ngira ngo ntabanga yakoresheje kwa kuntu nyene imana ibaho tuze turemera ko imana ibaho kandi we ibintu urashobora nyene ewana bikiboosting ibintu vyiwa bikiboostinga watakintu ikoze we gusukagira courage bikiboosting basangeze hahantu jewe ujya sinovuga ngo bimeze ukuntu ariko ico mbona nuko arakunda akazi yego basa arafata umwanya rero ujya kuba vyagenze kujya nundi wari wese vyogenda kujya ico yashizemo gusa ni ingufu zo gukora imana icezagira vya bikorwa nkuko natwe bigendera duhezagira ko tutaduhezagira kumwe duhezagira kumwe nawe nyine nuko vyagenze man aragishamwe umwete
hama kizera Imana akavuga ati reka nkore yisanga arageze hajya kabisa. niyo mpamvu atovuga ngo urumva ngo je ngo kuntu agare kubanda kubera ko nawe nyene Imana yarisanze byagize umutaye gusashizemo ni nguvu aranyimba ruto tumega avuga ati nguru tumega je ntaco mbandaye komsa. Okay, nuko ngaha mu gisagara ca Bujumbura harabonetse igikogwa catunganije no mu memere umwe yitwa Mahinduka igikogwa ciswe cha Buja Night Comedy. Kijya gikogwa ko ntigira mbonamwo abamemere bagenda guteramisha abandi bantu. Ni kuvuga yuko abamemere nabo bataba bemerewe canke ko nzi nabari mu bantu batwenza. Ni kwa kuntu kiye ko ni ciza. The first kiye ko ni ciza. Yes. Second akwiye gushikirwa. Rero je nka jewe wanashaka yarantumye ariko kubera ko nta bwaro nk'umwasane bwagenda ariko vuba ndagenda. Je kubwanje vraiment nakunda gushikira abantu nyene mu ivyo bintu ko naje ni uko nogira iby'iwanje nawe akanshigikira. Mani umutima w'inzigo ntacimaze umutima mubi ntacumaze je ndi mu kugenda kandi abamene ni kwa kundi nashaka gusaba mani nkore uko gushaka muzoze mushigikira. Bamwe bakanka abandi bakavyemera ariko si vyiza kwanga gukora ikintu ni kwa kuntu nyene ubona abantu binjira ukuntu ugasanga ni wa muntu ushobora gusaba na service atuyigukorera. Babandi nyene bane ko ndakubwira rero gushikirana ni vyiza kuko jewe nyimba ndagusavye nshikira mani muri ibi ndiko ndakora uyu munsi shikira mfasha nyimbaraga post mfasha posting ireko dimanche ari hari gukora ukuntu nawe nyimba wa misavye nuko nanje ejo nzokora ibindi naye hakubwira brother naye nshikira muri uto gufashanya urumva usanga ari fresh kabisa. Je kijya giko ndagishikiye kandi ewana imigisha myinshi kuri ndamusabira ku Mana ko ni ibintu vyiza umugambi mwiza yiyumviriye kandi vraiment bizogenda neza gusa ntarambigwe yakomeze nubwo babona saba support bamwe apare bakanka ariko si bose banka kandi bizogenda neza niyo bamwe base ubwo ntabwo ari Imana bariya urabareka kavuga ati nuko bizogenda neza. Nuko musaza wipfuza kugera he nko mu myaka nk'itanu imbere? Jewe nko mu myaka nk'itanu jewe mu myaka nk'itanu hamwe vyokomeza uko Jenzo wana naguze imodoka yiwanje man kabisa ivuye muri memes bivuye mu mwuga imodoka izogugwa kabisa ni Imana niyaguma ihezagira isuka mu blessing anze na duwa gatwaye tabe pareta kabisa man uzosanga byaje kwera kabisa je ndavyizeye mu mutima wanje kandi ni kintu man twe twibuka no gusenga je ndashobora gukora memes avuga Mana ngira nkore ama memes to yahezagire kabisa zo yahezagire agere kure kana yasenge Mana nkabona kuri WhatsApp yakora ndubikira ngo Mana ngo atwika kwa kundi nyene kuri WhatsApp ngo Mana ngo akantu kanjohe cha numva ku mutima ati Mana thank you kwa komba nabisengera Mana kabisa ngenda iposting ndavuga ati Mana ndabisengera nyuma ndabisharinga nkavuga ati Mana tindagusavye kwera ibintu byanje bizogire kure ubi boosting ntanabizi bigere kure man kandi kabikora kabisa kandi Mana nabonye bitangaza nyine Imana yamankoreye byinshi ko je nyimba ndi ngaha ntashobora kubwirana kandi urumva ngo dufate nk'akarorero nk'ubu tuvuye ruguru je mvuka Ingozi mvuye ruguru manutse nje kwiga cyavye barandihira minerevare inzu ivyo njya byose urumva nyene amadani mbayeho nk'umuntu uze ariko ubu nawe uje kweri ewana kira kitu ndimenya kabisa cyose ndimenya kabisa kandi kuvyo gesane bwamenye kwambara neza nyene birenze ngo guca na guca ariko basu sinambara neza ariko ndagerageza yani umva ni ibintu tuga turashikako ni nk'igishinga nta ibintu tuga turashikako hano kwereka abantu yuko iyo ikintu gihaye agaciro ugagifata neza ukumva nyene kucyumvisemo mani rahezagira dukora dusenga dukora kavuze nyakubahwa sokuru wacu ari kabisa mani mugereze uruhuko ryiza nuko mu gusozera niki uhanura abajene bariko baradukurikirana kuri Step Media? Okay, abajene muri ko saba jene gusa n'abana n'abasaza bose
abajene be n'abasaza muri dukurika kuri Step Media urubuga rwiza ruba amakuru ari mbo y'ubwenge kabisa abazanira impano nyinshi kugira ngo mwumve ubuzima baba baraciyemwo bakunzi b'urubuga rwa Step Media. Ico novuga ico nobahimiriza cyambere kwanza no gukora subscribe. Yes, ndavyibagiye kabisa. Subscribe umaze kuyikora rero cura ama video ikindi novuga anyway ikindi novuga nuko tuze turakora ibintu dukunze si tunga abajene tuze turakora ibintu dukunze man dukora ibintu dukunze iyo ikintu gikunze Imana iragiheza ikavuga uyu mujama yagiye mu iki kintu kandi ndabona arafise courage. Rero ifo yuko ndamublessingira mu iki kintu nyene Imana ikaguheza agira man ugasanga ibintu byagenze neza kumwe navuga ati ugasanga Imana yakuboostingi batanijana bashizemo kabisa. Nuko bokora ibintu bakabikunda maze guhitamo ikintu ukagikora ugikunze ugasaba n'Imana ati jewe iki ikindi naco mukareka gukonzera yuko abantu abamera abantu babaswa ninga ntibakwije mu mutwe azijya n'ibintu bashobora kwiyumvira bishobora kuba bakavyapika kujya kuntu hama mukabibona mukabisoma kandi mukanatwenga. Kandi ubu buryo bwacu biko buratera imbere gose si mu bihugu by'u Burundi hanze heshi ivyo barabikora. Cyo nashizemwo no gushiramwo na comedy nkakira nyene tu video nyene tukuntu tuyobeye fresh kugira ngo baganye twandika izina man kandi biko biragenda fresh bakunze wa Step Media no kuvuga muze murakora ibintu mukunze kandi ujya muntu ariko arakora kya kintu ukamenya ukimushigikiramwe man atanzigo atagwanko bizogende neza fresh twisange hahandi twari dufite mu ndoto kabisa asanga twahisanze. Nuko Rutwitsi canke Derek reka tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe kweri. Ndibaza neza twagona kugutuma ko twagize akabazo kanaka mu vya memes uzotwita mu mahoro n'iteka. Blast abantu ubwo nyene nzo ndashitse kweri murabavandimwe kabisa muri abantu bacu kabisa. Ifo yuko turaganira nyene kugira ngo dushire ukuri ahabona umuntu akora ikintu agikunze man. Asante sana abantu urakoze cyane disi. Nuko turagushimiye cyane yari Derek canke Rutwitsi muzi wa mumemere wanyu babatwenza igihe cyose. Ndazi neza mwese muriko murakurikirana Step Media mu matelefone yanyu huzuyemwo memes ziwe ndabizi neza cyane. Nuko mushishikare rero mugende mugire subscribe kuri kuri Facebook yiwe afise imbuga nyinshi zitandukanye mugende mugire subscribe like share comment kubera ko nawe aradutwenza aratumara stress kabisa akavuga ati jewe nanye ndahari anti stress nawe umushikikire cyane numujana akiri muto cyane kubwira ati jewe umuhaye ibintu byawe nkabyamamaza mu minota mike cyane nimba ari nk'ibyashare babiheze byose none mushishike rushikira abajene bacu shikira twebwe twese abakonze ba Step Media turabakunda gose ibihe byiza turabakunda ciao